Mishanga parseme twanejeje no kubona leta ishyiraho cyo twita la stratégie nationale de coopération yo kuraba ingene ibyo gufashanya ku Burundi n'ibindi bihugu byotera imbere. Iyo stratégie kabari mugabo mu cyumba twaterera leta nuko boca bateguye cyo bita stratégie de mobilisation des ressources, kuko ubundi amahera yinjira mu gihugu ashobora kuba mu bwoko butatu: hari imfashanyo, haro kwa kamadeni, hariho namara yizwa n'abagwiza tunga. Imfashanyo nafise ibisaba amara yagwiza tunga kugira yinjire ibyo bitaye investment direct étranger, hari ibyo usanga bitegeza kwa vyakozwe ideni kugira urishikire birafise ibyo bawakoze. Twifuza rero ko leta yogira plan yo kugira ibyo bintu bitatu byose habe ingene biriko birakurikirana, ingene bishobora kuzotinda bikaboneka. Ubone nk'imfashanyo ntitwovuga ngo ngacana kugira gute, mbwa imfashanyo ntitwovuga ko tutakikeneye, kuko mu bisanzwe igihugu yo cihaye intumbero yo kuvuga ko gira gishikira ico bita emergence, gishikire ya ntumbero y'iterambere mu 2040, kiba gishaka gusezerera imfashanyo n'iryo hangiro, kandi ni vyiza. Mbwa gihe tutarahashikira imfashanyo tuba twikenera, kuko hari gihe usanga naye madeni abantu bataratwizera cyane ngo badukora ibikorwa remezo byinshi. Abagwiza tunga nabo binjize mitahe ntibaza gukora byose ibyo bashaka gusanga vyakozwe, bimwe nk'imiyaga nkuba n'amabarabara canke za internet. Ibyo twibira ko leta yishira kuronka afasha nk'izo za banki mondiale n'ibindi bihugu by'abigenzi. Nk'Ubushinwa bwemeye gufasha mu kibuga c'indege ca Bujumbura, nkabijya ndi vyiza cyane. Ibanki nkuru y'isi yose bagutanga miliyoni 168 zo gufasha mu bikorwa by'iterambere bitari bike n'imiyaga nk'birimwe bijya byajije murembe. Twifuza rero yuko ajya mu projet yoshika, ahubwo imfashanyo nukuyifatamwo neza kugira ishike. Ubundi nk'ayo mahera banki mondiale duhaye none igihe tugira akamaro, ugasanga toda solution ibaye 10% kugira dora tubivuga ikosa riba rijyande. Dushire nk'abakozi babikwiye kujya leta ihora ibivuga n'umushikiranganje wa mbere bigarukako, tugerageze kugiza imfashanyo yinjira. Hari ibindi bintu bikomeye cyo bita CPI, yari isuzuma banki mondiale igira kugira irabe igihugu ngene gishobora gutunganya ivyifashanyo n'iki. Muri ico cegeranyo rero mu suzuma usanga ibintu bisa amanota make, twogira tukayaduza ibanki nkuru y'isosiyete duhamara menshi gusuma mbere tugatangura tugashikira n'ideni. Tusemwe bya doing business tukaraba ingene twokoreza abagwiza tunga, turashobora no kuronka abagwiza tunga benshi binjiza amahera. Ijya nama yabaye abagwiza tunga n'abandi izofasha, ariko hari ibyo tuzogeza kwana twatwo turakora, kuko umugwiza tunga wo hanze arashobora kutaza ngo ahere hasi. Hari ibyo rero na leta ishobora kuba yakoze muri ico gihe. Rero utusanga iyo mfashanyo kirafasha nk'ijya kibuga kinini ca Bujumbura, washaka kutacura umugwiza tunga umwiraje kubisubiramo. Mugabo hari n'ikigenzi kiguhaye ubwo buryo kikisunura ikibuga c'indege, ingenzi zikinjira biraheza bigafasha. Ni rero banki nkuru y'isi yose nuko nyene bagerageze barabantu bashaka kuja muri ayo maproje. Ikintu ca country policy institutional assessment no kuvuga ikintu cyo gusubira kugira iyo suzuma kibanki y'isi yose, leta ugisubira kugira tuduza amanota. Bahora bigira ni banki y'isi yose kugira izirarabaho inzego z'igihugu zigejeje mu gukora mu gushora gutunganya ibikorwa by'iterambere n'amaproje akagenda neza. Turateye akamaro leta rero yuko n'ibyo byo kurwanya igiturire komeza bakabishira imbere cyangwa kikintumbera umugambi stratégie nationale de lutte contre la corruption. Iyo stratégie igiyeho nayo iratuma ubona abantu babona bati igihugu kiri muri uwo mugambi w'ico kintu, bagaheza bakaza bagenda bagira evaluation, bagenda baragira isuzuma buhoro baramwira biko biraja mu ngiro. Aho rero intwari bere izo biri kiradufasha, nayo marangira zo bari karadufasha. Abagwiza tunga bazana amahera kumbura igihugu rege gishikire na ya stade bavuga bati wewe rero ubona n'ibyifashanyo nukibikene, turashaka guhide niriboneka rikomeye rishobora gufasha mu iterambere. Ico kintu twama dusaba ko leta utinikazogishyikira. Mugabo n'imfashanyo numva ije iciza ca mbere nuko twe tuheza tukayikoresha neza ikagirira akamaro abarundi. Muri uwo mwanya rero tuzovuga tuti
wa mugambi w'ibihumbi 2040 ya ntumbero ryahanyo ry'2040 n'2060 ihezuro nka uburyo bukwiye gushira mu ngiro imigambi wiyemeje kuko ni ibintu tuvuga tuti by'amadovize urabona amafaranga agaciro asa no muri iki gihugu Kenya mugabe iyo amahero sari karinjira ni hasahiriza kuko ibyo gushorera ibintu hanze turashobora kuzobikora kandi turabishigikiye kwajamwe n'abaguza tunga mugabo uravye balance commerciale y'u Burundi ngene imeze ni ibintu biza biragenda bukebuke n'ibyo by'ubutarusanga kubera tuza kubucukura usanga baje kubucukura bashira ari bashira nk'imitahe myinshi ari bakora vyinshi twe tutabanje kugira ico bita kubuhingura ngaha ico bita ni transformation préliminaire utusanga kumbure ibyo twitega mu butari bitabera mu biba vyinshi kuko nta kintu bita valeur ajoute kinini tuba twishiriye ko nk'abarundi aho rero no kubitarobwa bivuye ku mikoro nyene igihugu kiba kigifise mugabo uko utera uje imbere muri by'ubutuzi niko na bwa butare bugusahiriza gusumba nibaza rero yuko ibyo bikozwe bitakankinjira n'abandi bakazana n'imfashanyo zigatunganywa neza nibaza yuko ibintu bishobora kugenda neza hanyuma ariyo stratégie nationale de bonne gouvernance contre la corruption ikaja mu ngiro igategurwa igatanga intumbero tukaba dusuye kubashimira murakoze.